iyo rero umuntu akiri mu rwa rugero rwo kuba umusavyi amenya yuko uza kumuha ni wamutegura akamubwirisha kenewe. Umuntu akubwiye ati ejo mu gitondo isaha 12 uzoshika iwanje nzoguha umufuko w'amakara uzanye imburuweti yo canke ujanye umutwe wo kuwikorera, ukagera saa 2 ukiryamye ugacuza kumubwira ngo imburuweti nayibuze, ubushaka yuko aca guhaya amakara. Ibihugu bitegeza kumenya ico biriko birarondera. Ibihugu kenshi bishobora gufashanya n'ibihugu bindi baba bikeneye ubwo bubangutsi, kumenya ico urondera, gukora bukwi na bukwi amanama gasaki no mwijoro abantu bagakora, ukamenya uti ndiko nondera iki, ndiko nshaka iki. Bajya abantu bagikora baraciye ubwenge, babikora muri ubu buryo bunubu. Nivyo rero bibuza gushika kuco twifuza. Wopfa umukoresha umunyamahanga abikora neza, ukunguka za miliyaridi 1900, ukunguka ivyo bintu byose wakoresheje umunyamahanga bizi, hakukoresha umwene gihugu uzi ko atavyashoboye aguta mu kaga. Kira none abarundi ni benshi babizi, bari ngaha mu gihugu usanga bari mu migwi itandukanye canke batari mu migambo itandukanye. Rijya shira hamwe ribaha umwavu nishira hamwe rimwe mu gihugu monopole, ico bica lifi urakoze cyane, rikora urudandazwa ntayegayezwa atanumwe ari koma. Nukuvuga yuko mu ntumbero yaryo rishimisha umurimi canke ritamushimisha ryo riguma ryunguka kugeza aho nta kibazo baba bafise. Yaba rero ajya amashirahamwe yari menshi aharanira inyungu kugira ngo ahiganwe, bo vyitwararitse ivyo rero ntibashaka kuvyitwararika. Tukibandanya ku vyerekenye n'ivy'ubutunzi bw'igihugu, uno munsi turabona ibibanza bimwe vyahoze ari vya leta, canke ibindi vya leta ugasanga bimwe vyaragurishijwe, ibindi ugasanga vyarapangishijwe. Na nejo bundi umushikiranganje aheruka kubivuga ko avuga yuko hariho hamwe usanga leta ipanze amahera menshi kandi hariho n'inyubako zayo nayipangishije bagiye kuraba ukuntu babirigira. Ivyo bintu rero mwe murabivuga kwiki? Reka tubifate nk'irimbura ndakwereke. Aho nyene tukibandanya no kuri ivyo, uno munsi baravuga ngo mu Burundi nta madovize ahari. Mugabo wagenda kuraba peut-être amadovize abuze akabara yo kuzana igitoro canke ibindi bintu vyankenerwa kugira igihugu kibeho. Mugabo nk'ubu ugiye ku mareyo yo mu bubare usanga ya mivinyu izimvye ivy'Iburaya iraboneka, kandi ugiye mu supermarket vya bintu byose bizanwa n'amadolari biraboneka. Eske rero ico kibazo kiri hehe? N'amadolari yabuze neza canke n'ayahari ajanwa mu bidakenewe? Ko igihugu gifite amadeni nta bararirimo. Igihugu kiriko kiritunganya kirategezwa kurongera amadeni. Mugabo gitegezwa kwiga ingene kiyariha kugira ngo mu nyuma gisaba yandi madeni. Rero iwacu uravye ingene amahera y'igihugu ashogwa mu vy'umwimbo biri hasi cyane. Ni ibintu maze gusigura kenshi vyerekana yuko ahubwo ayo madeni azoguma yiyongera. Msubije inyuma uno munsi mu 2025 ideni rigeze ku 2006. Nagenda kwibutsa yuko haraheze imyaka 10 gusa iryo deni ryari ryababa hafi imiliyaridi 200 hafi 3. Ubu unyurumva mu myaka 10 rigwijije kabiri. Nukuvuga yuko tudashoboye kugwiza umwimbo ngo leta ironke ibintu vyinshi vy'agaciro ishora mu mahanga, ishora kugira ngo vyinjirize igihugu, kugira ngo abanyagihugu bakora ibikorwa vyinshi remezo binjiza amakori ahagije. Ayo makori ashobore gutuma leta ironka amahera yinjiza mu kigega iri hena y'amadeni. Turashobora gushika mu myaka 10 iza iryo deni rigeze ku 2012 miliyaridi. Iryo soko yahiye ku itariki 27 z'ukwezi kwa mbere mu 2013. Aize imyaka unyigiribe 13 ni myinshi cyane, na cyane iyo umuntu azi ico iyo soko yari mari iki gihugu. Rero uravye abantu benshi ivyo bahahombeye ukaraba ivyabaye vyose ko itigeze ishigwa mu bintu vyihutirwa, mu bintu fatiro vy'igihugu. Kuri jewe na gahombo kanini. Anyuma ibisigaye hamaze kuvugwa vyinshi, haramaze kuvugwa nk'inshuro 3 ngo bagira bayigira ukunuku. Jewe rero nk'umunyapolitike ndiko ndakurikirana ivy'ubutunzi, uno munsi ikindaje ishinga sivyo bavuga, ni gihe nzobona ko hari cakozwe. Igitandukanye niyo abantu bavuga ngo umunyepolitike mu Burundi bumva ko umunyepolitike no kugwanyira ubutegetsi. Mugabo jewe numva ko kuba umunyapolitike ni kwiyumvira gutunganya igihugu, kubisigurira abantu no kurondera ko ahomba hamera neza. Nsubire kwipfuriza umwana w'umurundi gutahura igituma tuvuga politike, ni kubera aratanga amakori, yipfuza ivyiza, yibaza ngo hari abandi bazobikora, nanje nshaka ko akura ari we yumva ati ivyo badakoze nanje je no bikora. Kandi kuva bakiri bato politike y'u Burundi ivuga yuko dufise imyaka 18 turekuriwe gutora. Umuntu rero ari kuriye gutora aba yamaze gufata responsabilité ko ari we atuma ivy'igihugu bigenda uko ashaka. Aba baturongoye
wewe nimba ufise imyaka 18 urafise uruhara ingene bagiyeho umenye yuko nibavyonona urimo mu bavyononye twese rero turiko turavyonona canke turiko turabigira neza twumve ko ari uruhara rwacu tubigiremwo tubishiremo inguvu ico twifuza ko kiba ciza kibe ciza ejo na hirya ejo. Turabaramukije mwese abakunzi ba Burundi Progress Media. Imbere ya kamera nkuko mubibona n'umutumire ashajije cyane kandi yamashajije kila siku ni Francis Rohero, asanzwe ari homme politique canke umunyepolitique. Turaguha ikaze mu bwami bwa Burundi Progress Media, amwongera ari mwidondora n'abadukurikirana. Urakoze cyane ndamenyereye muri iki kiyago nitwa Francis Rohero uko bivuze ndi umunyapolitike wo mu Burundi unze gukurikirana ingene ivy'igihugu bitunganywa bifatiye ku vy'ubutunzi cyane cyane. Cyane mbe hajya kukunda gusigura ivy'ubutunzi cyane usanzwe ari byo wize? Ego nize ivyigwa vya economy. Ego nivyo nize kandi n'intumbero yo kugira ngo vyifate neza mu gihugu ndabisigure nico ndabifata. None vyagenze gute ngo wisange muri politike? Oya sinisanzeyo ni intumbero nshaka bivanye n'ingene nakuze nifuza ko igihugu ingene comera ivyo rero ndabitegura. Igitandukanye niyo abantu bavuga ngo umunyepolitike mu Burundi bumva ko umunyepolitike no kugwanyira ubutegetsi. Mugabo jewe numva ko kuba umunyapolitike ni kwiyumvira gutunganya igihugu, kubisigurira abantu no kurondera ko ahomba hamera neza. Kwama niyumvira ivyo bintu nivyo nico bisigura. Aho nyene ntararandira hariho akabazo kamwishaka kubanza kukubaza imbere yuko twinjira mu kiyago nyezina. Mbe ni kuki dukunda kubona mu bihugu vya Afrika kenshi yo umupresident runaka afashe ubutegetsi yaca yihutira guhindura ibwirizwa shingiro? Ubwa mbere ni kubera bamwe bakunda ubutegetsi gusumba gutahura ivyo baba bagomba gushikako. Mu bisanzwe umuntu avuze ati jewe ngiye guhiganirwa kurongora igihugu canke kuba mu mabanga atandukanye barongoye igihugu abafise ico ashaka gushikana kw'ico gihugu avuye ku mwanya munaka gushika munda akavuga ati nifuza ko amabarabara mu gihugu yomera gutya, nifuza ko amashuri, nifuza ko ibisata bitandukanye vyomera gutya. Ivyo bintu arabikora kumva ati nabihejeje aho ngeza no kuri ndashimye. Iyo naho yumva yuko kuguma ku butegetsi niyo toba yabikoze ari byo bikuru agira ati naho no haguma imyaka ataco nakoze igikuru nuko ndi umukuru wabo nuko ndabagaba nkabaganza nuko amahera y'igihugu ndayagira gwanje nkagira ivyo nshaka. Ico gihe rero bivana no mu mutwe intumbera abantu biha mu kuja muri politike iyo batigishije ico batahura nivyo na cane cane y'abanyagihugu bumva ko ari bisanzwe ko n'umuntu nawe batwara kabacuranguza kabagirira nabi imyaka n'imyaka bumva ko ari bisanzwe. Ivyo bisigura ico ni kimwe bavuga bati igihugu cyose abanyagihugu bose batwarwa nabo babereye. Hama rero twinjire mu kiyago nyezina cuno munsi abantu batwumva bumve yuko Francis Rohero asanzwe afise umugambwe atwara witwa Fraternité Patriote Ineza. Ego cyane umuvukano w'abarundi bineza mu Gifaransa ni Fraternité des Patriotes Ineza n'umugambwe w'emwe n'amategeko buraheze umwaka n'igice. Mu mwaka weze waragiye mu matora y'abashinga amateka n'abajena mama commune ubu naho mu myaka iri imbere witeguriye kuja mu yandi matora ubandanya wigisha abarundi akamaro. Nibaza yuko atagihe bizodushika kuko turavyiteguriye mu ntumbero yo kugira ico duhindura. Mbe 2027 tubitege? Ego cyane twitege kandi turiko turabitegura ntaco bibutsa. Akabasanzwe kandi ari no mu professeur d'université. Ego nkora muri kaminuza y'u Burundi ivyo bose barabizi. Barumva rero yuko mu byo tugiye kuyaga hakuru harimo ivyo butunzi kandi nibaza ko bumva ubugiye kubisigura kameme yuko ari ivyo azi atari ivyo afundikanya. Francis Rohero rero ikibazo ca mbere tugiye guhera naco uno munsi turagiye ku isoko nkuru ya Bujumbura. Twatanguye tubona Ubaka Nation Group iri kiravuga yuko bayiha isoko yo kubaka isoko nkuru ya Bujumbura. Muguno munsi twarabonye umushikiranganje wa mbere ariko aravuga yuko bagiye kuraba ukundi kuntu babikora. Mwebwe muri FPI cyangwa nka Francis Rohero ijyangingo y'umushikiranganje wa mbere aheruka kuvuga yuko bagiye gushikiriza isoko nkuru ya Bujumbura bayiraba ukundi kuntu botunganya ivyo kubaka iyo soko mwavyakiriye gute? Ubwa mbere ngira ngo jewe sindaba ngo ivyo bagiye gukora kuko mpera kure. Iryo soko yahiye ku itariki 27 z'ukwezi kwa mbere mu 2013 ayize imyaka unyigiribe 13 ni myinshi cyane na cyane iyo umuntu azi ico iyo soko yari mari iki gihugu. Rero uravye abantu benshi ivyo bahahombeye ukaraba ivyabaye vyose ko itigeze ishigwa mu bintu vyihutirwa mu bintu
fatiro vy'igihugu kuri jewe n'agahombo kanini. Hanyuma ibisigaye hamaze kuvugwa vyinshi, haramaze kuvugwa nk'inshuro gatatu ngo bagira bayigira uku. Jewe rero nk'umunyapolitike ndiko ndakurikirana ivy'ubutunzi, uno munsi ikindaje ishinga si ivyo bavuga, ni igihe nzobona ko hari cakozwe, kuko bashobora kubivuga ugasanga ngiye kubivuga ko ejo bikaba vyaheze, hirya ejo uko nyene. Nta mwanya rero jewe mba mfise wo kugira ico nishikirije kubivugwa ataco mbona categuwe. Ndakeneye kumva yuko amahera yateguwe ngo ikogwe, kumenya plan igira ikogwe, ico bagira bahakoze, ico vyomarira abanyagihugu. Ivyo nivyo ndindiriye no kumenya ko bigira bikogwe, nayo kumvuga imigambi itandukanye ngo bagira ivyo agumara amajambo. Jewe nibaza ko ibikogwa ari vyo ndindiriye, nico nibaza ko abarundi bose banyotewe. Mbega aho nyene isoko imaze hafi imyaka 12 itarubakwa, ihiye habuze iki kugira ngo iyo soko ishobore kubakwa kuva za 2015? Sinibaza ko Burundi bubuze uburyo bwo kubikora, bwaba ari leta yo nyene canke guhamagara abagwiza tunga bashobora kuhakora. Ivyo byose leta y'u Burundi yari bifite ububasha. Kuba bitakozwe rero bivana n'intumbero nyinshi. Hari abashobora kuba bifitiyemo inyungu ko bitubakwa kugira ngo bikorere ibindi vyabo, canke bakaba bagira bati ntibiri nta cihuta kuri ivyo bagakora ibindi. Nimwe mpora nsigura, uravye amahera ya leta ategekanywa kuva mu 2013 kugeza uno munsi, ico gihe budget ya leta yari ku miliyaridi 1,300 z'imiliyaridi y'amarundi. Uno munsi igeze ku 5,000. Amahera y'u Burundi ingene leta igendera yakoresha na mahera menshi cyane bakoresha, usanga nk'iyo soko iyo biba mu bintu no kwita vyitwa vyankenegwa biba bitahurwa kiba kigeze kure baba barabikoze. Ko rero bitakozwe nico ntahura, ahabura intumbero remezo ituma ibikorwa nk'ivyo bishobora gukorwa. Mbega aho nyene abo bariko baravuga, Fabrice ariko arasigura amahera kugira senisema y'irya soko gusa amaze gutwara, baravuze yuko hamaze gukuburwa kurya babomoye ibintu barakura vya biti vyari vyarahameze vyatwaye ngo miliyaridi zirenga 2. Mwebwe bijya murabitahura gute iwanyu? Ni ibintu biba bingoye gutahura ko kugira isuku muri ico kibanza kingana hafi ni hegitari imwe, ko vyotwara amahera angana gutyo, sinigera ndabitahura gutyo. Nibaza rero yuko si ibintu nogira ico ndabisigura ko ntabona uburyo ingene vyakoze. Ibintu nk'ivyo ni ibintu vy'ubuhinga tezo kwereka ingene vyakozwe. Ico nibuka gusa nuko hari ibintu vyinshi, hari ivyuma vy'agaciro vyariyo n'ibindi bintu vyinshi cyane. Nibaza ko ivyo navyo vyari bifise agaciro kutangira ngo isuku ryari kuhakogwa. Rero mu gihe hoba nk'igicigwa c'ubuhinga umuntu amenya ati hari hakenewe ibi nibi, nibaza ko ico gihe arico noronka ariho noronka ico ndabivuga ko gusumba. Aho nyene tukibandanya gatoya tuvuga ku byerekeye ivy'ubutunzi, ejo bundi umushikiranganje w'ikigega ca leta yaravuze yuko Uburundi bufise ideni ringana n'imiliyaridi 600. Mbega eske mwebwe mugerageje kuraba mubona ko iryo deni rizoteba gishwa vyoroshe? Ko igihugu gifite amadeni nta bararirimo. Igihugu kiriko kiritunganya kirategezwa kurongera amadeni. Mugabo gitegezwa kwiga ingene kiyariha kugira ngo mu nyuma gisaba yandi madeni. Rero iwacu uravye ingene amahera y'igihugu ashogwa mu vy'umwimbo biri hasi cane. Ni ibintu maze gusigura kenshi vyerekana yuko ahubwo ayo madeni azoguma yiyongera. Msubije inyuma uno munsi mu 2025 ideni rigeze ku 600. Nagenda kwibutsa yuko haraheze imyaka 10 gusa iryo deni ryari ryababa hafi imiliyaridi 200 hafi 3. Ubu unyurumva mu myaka 10 rigwijije kabiri. No kuvuga yuko tudashoboye kugwiza umwimbo ngo leta ironke ibintu vyinshi vy'agaciro ishora mu mahanga, ishora kugira ngo vyinjirize igihugu, kugira ngo abanyagihugu bakora ibikorwa vyinshi remezo binjiza amakori ahagije. Ayo makori ashobore gutuma leta ironka amahera yinjiza mu kigega iri hena y'amadeni. Turashobora gushika mu myaka 10 iza iryo deni rigeze ku 12 vy'imiliyaridi. No kuvuga rero yuko ndiko ndabivuga gutyo onye ni ibintu bitahuritse co kimwe n'umuntu yo bari ari umudandaza. Iyo ugenda kurondera ibidandazwa ukaza kubidandaza utarishe ababiguhaye, ubandanya uja mu kinogo uti fashe ruto ngo ivyo urya bigabanuke, ubandanya usaba amadeni udashobora kuriha. Amareta rero menshi aragwa muri ivyo bintu. Muramaze kumva ibihugu bavuga amareta ngo yagiye muri recession n'ibindi, nivyo bita faillite ku masosiyete asanzwe. Ni gihe amareta akoresha uburyo bwinshi adashobora kuronka kugezaho atangura guhagarika ibikorwa byose remezo, ugasanga ibitaro amashuri ntibigishobora gukora kuko leta yavuze amahera yo kubikora. N'ibintu rero bishobora gushika.
aho nyene tukiri ngaho turabona iyo bariko bagira bavota budget y'umwaka budget annuelle mu mahera menshi bagira usanga ara ya consommation yo kujana muri institution za leta timini sante yuku minedike uku mugabo ayo tubona bashiramo muri investissement kugira ngo Burundi buzogere kuri yambona kazoza usanga ari mwake gusumba ibindi mbega aho nta mpungengezi hari yuko aho gutera imbere kw'igihugu ahubwo tuzosanga tukiri hahandi nyene. Impungenge ni nyinshi cyane ni ukuvuga yuko ahanini mu bihugu byacu abagenga uko amahera akoreshwa usanga ari abanyapolitike, usanga abo bita abahinga abatekinisiye baza kubifashamo ibintu nk'ivyo usanga badafise ububasha bwo kumvisha abanyapolitike ko ivyo bintu bidakorwa. Rero nico gituma uburyo bwinshi bukoreshwa muri ivyo ufashe ahanini cyane sinayaja mu byitwa ko bija mu ma ministeri ahanini na mahera akoreshwa mu bintu bisanzwe no kwita nk'ibinezereza abarongozi gusumba ni nk'ingendo, ni imiduga yabo bakoresha mu gihugu cyose y'abategetsi y'amashira n'ibindi byose usanga anywa ibitaro bidashoboka agakoreshwa maintenance yayo ugasanga na mahera menshi cyane. Nivyo bintu kenshi usanga bija muri ivyo bintu amahera bakoresha mu bintu bijya bita amaperiyeme n'ibindi byose usanga nivyo bintu biduza amahera mwe nayo onye n'ibindi byinshi mu makomisiyo n'ibindi bitandukanye. Ivyo rero igihugu gishaka gutera imbere gitegeza kubigabanya mu Burundi urabizi ko tumaze kugira imigambi kabiri yo gukuraho ico bita charwa de l'Etat. Imiduga ya leta yari myinshi cyane kugira mu myaka 2010 barageza aho bavuga ati imiduga yose tuyigurishe tuyikureho abakozi ba leta bashaka imiduga babafashe kuronka imiduga bakoresha n'ibindi nk'ivyo. Ivyo bintu barabikuyeho iyo miduga yose iragurishwa abantu barahabwa ku burusho bwabo ico bino kwita amendamnité de déplacement mugabo bwakeye kabiri leta yaguze imiduga izimvye kurusha imwe yahahora. Ni ibintu rero vyerekana yuko abanyapolitike banezerwa no gukoresha amahera kuko baba bayabona bayafise hafi bayafise kububasha. Iwacu usanga inamashinga amateka idafise ububasha bwo kubuza leta ibintu bimwe bimwe ati ivyo bintu nimubikore ahubwo usanga umengo n'urufatangane rwo kunezerwa duhaya natwe duhaya. Ivyo rero bituma ico bita amahera aja muri administration frais de fonctionnement aba menshi cyane no munsi agera ku bice vyaba 30 hafi 70 mu gihe amahera aja mu vyo investissement usanga yamari munsi ya 40%. Ni ibintu rero biguma byibonekeza yuko ata ico bita ugushaka kw'igihugu gishobora guhindura ivyo bintu kibihindura. Ivyo rero umushikiranganje avuga kuri jewe na majambo ni vyiza yaba yabivuze mugabe ikikenewe ni ntumbero kwejo uno munsi bariko barategura amapisha zo kwemezwa mu mwaka uza bijize umwaka weze barabikoze warabibonye umengo bavyemeza nkuko umengo ni gukwegera ko ntaco bitwaye. Ahantu nkajye niho habagaragarira ububasha bw'abarongozi ba politike bagira bati tugabanye amahera turikoresha ibi bintu nitubihagarike. Izi ngendo nyinshi hasigara ivyo bita ingendo do souveraineté zimuvuga uti izi zitagizwe igihugu kiragira ingorane ibi izindi ngendo zigahagarikwa ni nko mu gihugu hagati inama zose abantu bose ubona ngo inama ngo zabereye mu ntara baguma bagenda bagaruka ibitoro bidahari. Ivyo bintu bitwara amahera menshi cyane y'igihugu. Si bibi cyane kubikoriye mufise amahera mugabo mutayafise muravyirinda mukabiheba agakora ibikenewe gusa. Aho nyene tukibandanya no kuri ivyo uno munsi baravuga ngo mu Burundi nta madovize ahari mugabo wagenda kuraba peut-être amadovize abuze akaba arayo kuzana igitoro canke ibindi bintu vyankenerwa kugira igihugu kibeho mugabo nk'ubu ugiye ku mareyo yo mu bubare usanga ya mivinyu izimvye ivy'Iburaya iraboneka kandi ugiye mu supermarket ivya bintu byose bizanwa n'amadolari biraboneka. Eske rero ico kibazo kiri hehe n'amadolari yabuze neza canke n'ayahari ajanwa mu bidakenewe? Bivana no kuvuga yuko abantu bose bariko bararangura ivyo barangura bivana niyo amahera bayakura. Mu bisanzwe abantu barafata intumbero y'ivyo bifuza kudandaza. Umurundi wese ntategerezwa kudandaza ivyo bamutegetse. Hari abantu bafashe intumbero yo kudandaza igitoro, abandi bafata intumbero yo kudandaza ivyo uri kuravuga nk'inzoga n'ibindi bintu bitandukanye. Bamwe bose mu kubikora birafitiye akamaro igihugu kuko birinjiza amakori birafise ico bizana mu gihugu. Ikiba gisigaye ni intumbero leta ibiha. Nimba abo bantu mu kuja kugura ivyo bintu babanza kumenyesha ico bagiye kurangura nimba ari leta iba yabahaye ayo mahera ico gihe ivyo ntumbero irabitumbereza.
si ibintu rero twoza kwidogera ko ngo ni gute bigenda gute, hariho intumbero bifata. Mugabo nimba babirangura atari amahera basaba mu kigega ca leta, akaba ari amahera bifitiye ubwabo, bakagenda bakarangura hanze, bakinjiza ibidandazwa birekuwe n'amategeko, kuko bibaza ko bibazanira inyungu kandi bikazana amakori, ivyo ntawe ukwiye kuvyidogerako. Mugabo nka bijya bintu bikorwa by'iremezo barinze gusaba amahera mu kigega ca leta, ico gihe rero ni leta imenye iti ntitubaha amahera mutagiye kuzana ibintu bibiri canke bitatu dufitiye ikimazi gusumba. Ivyo rero si ikibazo c'uko ngo abantu ngo madolari arahari, amadolari mu gihugu azokwama ariho nawe uyafise mu mufuko wiwawe, leta ntigutegeka ico yakoza, aba ari gwawe uyakoze ico ushaka. Igisigaye ni leta imenye iti dufise intumbero iyihe, twifuza ko igihugu kironka iki muri uwo mwanya, cokora gute. Ico gihe rero bivana n'amahera leta ifise n'abadandaza izi bariko baraja muri ico gikorwa remezo leta yifuza. Aho tukibandanya ku vyerekeye n'ivy'ubutunzi bw'igihugu, uno munsi turabona ibibanza bimwe bimwe vyahoze ari vya leta, canke ibindi vya leta ugasanga bimwe vyaragurishijwe, ibindi ugasanga vyarapangishijwe. Na nejo bundi umushikiranganje aheruka kubivuga ko avuga yuko hariho hamwe hamwe usanga leta ipanze amahera menshi, kandi hariho n'inyubako zayo nayipangishije bagiye kuraba ukuntu babirigira. Ivyo bintu rero mwe murabivuga kwiki? Reka tubifate nk'irimbura ndakwereke. Inzu nyinshi za leta zihari n'inzu zubatswe kera cyane, zitagifise leta itagira zisubiramwo, kuko gusubiramwo amazu bisaba amahera, navyo nyumva amwe nyene leta itabifise, usanga ari inzu zashaje zimaze imyaka myinshi, zimwe zubatswe ku babirigi ugasanga ntizigisa neza. Aba bategetsi rero kenshi muba mufise mu gihugu baba ari abategetsi bahashitse bashaka ivyiza. Ivyo rero bagiye gukorera muri zirya nzu za leta basanga zitasa neza, zidafise vyangombwa bipfuza, ugasanga nk'ibi bintu byose dukeneye muri ibi bihe vya internet n'ibi byose ntaya bihari, baba bifuza kuja ahantu heza. Ngici ikintu ca mbere kibatuma bifuza kuja heza leta idashoboye kubahereza, bakareka habi leta yari gushobora kubaha. Ni kimwe navuga kiva mu ntumbero. Abategetsi mbega baba bashaka iki? Bashaka gukorera heza canke bashaka ikintu kibungukira igihugu? Intumbero bafise mu mutima ingene babitahura. Ikigira kabiri, aya mazu mwumva bapanze si amazu y'uwari we wese, n'amazu y'abajya abanyapolitike nyene hanini. Ni ukuvuga n'abantu babikora mu busuma, agira ati jengira nubaka inzu yiwanje ndayipangishe nyene leta kugira ngo inyungukire amahera menshi, mu gihe ndayibuza kuja gupanga inzu ya leta. Benshi rero babikora n'abantu bari mu butegetsi kuva kera, ugasanga arubatse inzu nziza igezweho, ukibaza ati mbega ayo mahera yakuye, uyo muntu yakuye ayo mahera ashobora kuba arayo yivye iyo leta nyene. Mugabo ugasanga ariko araduza amagorofa, akabwira abantu ngo yasavye ideni mu banki, iyo banki iha ideni umuntu apfa agahera ikamuha ideni ryo kubaka ama etage. Mugabo iyo banki idashobora kuyaha leta, ni kuvuga ko leta ibivuza abayikorera ibishimishije. Abo rero babikora n'inkana kugira biyungukire. Najya amakontra ugiye muri Ministère des Travaux Publics ukaraba amakontra basinya nabo bantu bapangiye, urabona nyene ko ari ibintu bikorwa mu gafyinyi kenshi cyane n'ubube gito kugira ngo batungisha abantu banaka bakeneye. Ivyo rero ni mu buryo bubiri, gushaka kuba heza leta itashoboye kuba guha, n'ubugira kabiri gutungisha abantu mu buryo butari bwo. Ivya leta biriko biradindizwa n'impaka, mu gihe ayo mahera leta iyakoreje mu gusubira mu zijya nzu zayo vyotwara uburyo buke kandi abantu bagakorera aho hantu. Ivyo rero biva muri kimwe navuga n'intumbero ya politike. Mbega wewe ugiye kwitoza ngo twari igihugu, wewe ugiye kwitoza ngo mu manga atandukanye y'igihugu, ufise intumbero yihe yo kuja kumva yuko wagiye kurondera isoko ryo kubaho canke ko wagiye guteza imbere igihugu cawe? Nivyo bintu bashobora kurimbura. Ugiye kuraba inzu zose zipanzwe uno munsi, cyo kuri banyenezo n'abantu begereye ubutegetsi bimwe nyene bigaragara. Si ibintu rero vy'umuntu akwiye kwidogera. Ababikora barafise intumbero, barazi ico bashaka n'igituma babikora. Aho nyene rero tubandanije, hariho ikibazo kimwe abarimyi benshi bamaze imisi bavuga kujya kuntu kwifumbire. Ifumbire bavuga ati turishe ifumbire y'agatasi haboneka y'impeshi, ugasanga kandi tuzi yuko ibice binini by'ubukungu bw'igihugu ari biva mu burimyi, mugabo ugasanga abarimyi ntibariko batera ku gihe. Ankoro bigatako leta ikabinadufasha kuri ayo mahera mugikemera ko ivyo bintu biva kuki? Ivyo rero turashaka kukubaza nk'umunyepolitike. Ego cyane ico kibazo maze kivuga kenshi, mugabo nitumenye ingene ibintu biriko birakogwa mu Burundi. Umurimyi
uno musi abarima babikora nk'umurimo mwitumo. Si bikorwa bumvikana na leta ngo tuzorima kuri umwanya ngo tuzogira uku ngo tuzotera ibi. Ni kuvuga yuko imiryango iriyadukiza ikavuga ati twarimye dukeneye iki muri umwanya. Rijya shirahamwe ribaha umwavu ni shirahamwe rimwe mu gihugu. Monopole. Ico bica rifi urakoze cyane. Rikora urudandazwa ntayegayezwa atanumwe ari koma. Ni kuvuga yuko mu ntumbero yaryo rishimisha umurimi canke ritamushimisha ryo riguma ryunguka. Kugeza aho nta kibazo baba bafise. Yaba rero ajya amashirahamwe yari menshi aharanira inyungu kugira ngo ahiganwe bo vyitwararitse. Ivyo rero ntibashaka kuvyitwararika. Ico ni kigira kabiri. Ikigira gatatu nukumenya yuko ibintu nk'ivyo kugira ngo bitunganywe neza hakeneye kuba ico bita chaîne de production. Nubo yuko leta itunganya umwimbo yifuza mu mwaka. Yomenya ko ifise abakozi bitwa abaouvrier bari independant nibo barimyi. Ikamenya kandi yuko ifise abantu bazana ivyankenegwa ico bita ama input nibindi. Aribo nk'abo bafomi n'abandi. Abo bose rero bogira ico bita uruhererekane rwo gukorera hamwe bakumva bati hariho ababigenga ku rugero rwo hejuru. Bamenya bati imbuto y'inaka itegwa yo hari imvura imeze gutya canke nkeya bizogenda uku umwimbo boneka iki gihe bikagenda uko. Ico gihe rero abo nibo botanga amategeko bati umwimbo uzoboneka iki gihe n'iki gihe. Igihe rero ivyo turiko turabamwo bitameze uko no kuvuga yuko ujya akora ifumbire arikora uko yiyumviriye umwanya ashaka. Ntaco bimutwaye naho riteba guma yinjiza amahera yiwe nta ntunganyo rero yavyo iriho. Uno musi rero jewe ndi mu batavyidogera kuko nzi igituma bimeze uko. Igihe rero tuzokwama turi mu bintu abo muri leta bafitamwe inyungu bitagirira inyungu murimyi. Igihe tuba turi mu bintu umudandaza afisemwe inyungu y'ikirenga wenyine ataco bimuhomvya. Umuntu muto umwe babiri naho mwo bibihumbi 10 mukaba miliyoni simwe muza kubuza ivyo abo bantu bashaka. Muraheza mukiyakira bakabikora uko nimwe muhomba bo ntibigera bahomba kandi intumbero yabirabandanya. Ico niko kiba gitahuritse. Rero kugira ivyo biveho hategerezwa kuba amashirahamwe atandukanye ukora ivyo bintu kugira ngo ahiganwe abanyagihugu bagurire uwo bumva yuko abazanyira ikintu ku gihe. Abanyagihugu bumve ko bafise uburenganzira bwo kugururira umudandaza umwe babiri batatu bane batanu bakagura aho babona umwimbu abahifumbire nziza abahifumbire ku gihe bagira nivyo bipfuza. Hanyuma leta nayo ikumva kubishiramwo ishaka rikomeye byo kugira ngo igire ati umunyagihugu atimbuye abandi aba badandaza ifumbire sibo bazi imbere. Ngivyo ibintu ngene bitunganywa. Ntitubandanye tunavyidogera ahubwo nitwumve agaciro kiyo turiko turaja. Ico twa dushaka nitukimenye. Iyo atawuri karavyitaho nta neza yavyizozanho umudandaza ntashobora kwitaho umurimyi ntaco bimwungura. Tukibandanya kuri ico hari ikindi kibazo abarimyi bamaranye iminsi kijanye n'agahembo kabo kikawo. Ico kintu naco ni ikintu catevye cyane aho benshi bari bazi yuko bazorungika abana mu mahera avuye mu ikawa barungika kwishura mu mahera avuye mu ikawa mugaje iskamena bararindire n'amasahera mu nzira. Mwebwire nk'umuntu ico ni ikintu caheze kuva kera benshi akaba baragahevye kubera ivyo nyene baradebukirwa amahera bakayaronka batevye canke ayo mahera ntabe akigira icaba marira. Kera uharuye igipimo c'akawa aho kari nko mu gibanza kingana ni hegitari wasanga akakwinjiriza uburyo burengeye ibitoki wahatera canke ibiharage wahatera. Uno musi rero bivana na kimwe tugera kuvuga amahera yacu yarabuze ico bitubuguzi le pouvoir d'achat yaragabanutse mu barimyi. Amahera bakura mu kawa ntagishobora kubatuma bariha ibintu vyinshi bipfuza n'ibindi bitandukanye. Ivyo rero bituma akawa batakizera abakigize ico bakarindirirako nico baba babuze ikindi babiguza. Umwizero rero wo kuronka amahera bipfuza wama ari muto gusumba ico bashaka gushikako. Nivyo yuko ayo mahera bayaronka yaratevye cyane niyo baba barashoye kubera iki ababa bakaguze baba babuze aho bakadandaza canke babuze amahera akwiye y'ingene babikora. Ivyo bintu biri mu ruhererekane rukomeye cyane hagati y'abadandaza n'abarimyi aho abadandaza bagiye batwara ikibanza kinini gusumba umurimi aba yapfiriye ivyo yarimye abandi bagashaka kuvyunguka ko gusumba kuwabizanye. Ivyo biva muri ya ntunganyo namandi ko ndavuga. Ingene leta itunganya inyungu y'umudandaza ku nyungu y'umuguzi y'umurimyi. Igihe abo badandaza n'ubu ngoma nsigura bafitaniye ubucuti bukomeye n'ubu ari karatigenga amategeko y'igihugu ku buryo barondera amahera uko bwira uko bukeye
gusumba kunezereza abafise uruhara runini mu mwimbo ngaho aho uno munsi kugira ubutunzi bw'igihugu bwifate neza harimwo n'ibintu vyerekeye ivy'imigenderanire y'igihugu n'amakungu. Mbega mwe mugerageje kuraba uno munsi imigenderanire y'u Burundi n'amakungu mubona ihagaze gute, yifasha gute nayo mu vyerekeye iterambere ry'u Burundi? Novuga yuko mu myaka yari kirahera hari hatewe intambwe kugira imigenderanire ishobore kuba myiza. Ubonye ko abarongozi bacu bagerageza gusa n'abarondera ibihugu bitandukanye, amashirahamwe atandukanye. Mugabo ikiriko kirabidindiza ni ico no kwita ubworoshi bw'ingene intwaro y'igihugu cacu biri kirakora. Mu mezi aheze mwarumvise yuko nk'igihugu cacu kiba cari caronse amahera cemerewe na banki y'isi yose hafi imiliyaridi 1.9. No kuvuga yuko ayo mahera yategeza kugira ivyo akoze mu gihugu. Ugaca usanga ngo hakoreshejwe ibice gusa 20 ku yari ategekanijwe. Banki ya Afrika yitwa BAD yari yemeye Burundi hafi imiliyoni zishika ku 400. Yaheze uko hakoreshejwe ibice bitagera kuri 20 kwijana. Umushikiranganje yarasiguye yuko ngo ivyo biva ngo kugukoresha ngo abakozi ngo usanga batabimenyereye batabizi. Kigira kabiri ngo gushiraho ngo imigwi ibikurikirana ngo hatevye. None ico gikorwa nande? Igihe amareta yacu neza aziko mu kugira imigenderanire haba n'ibihugu canke n'amashirahamwe mpuzamakungu bizana ububangutsi n'ubukerebutsi, wopfa umukoresha umunyamahanga abikora neza ukunguka za miliyaridi 1.9 ukunguka ivyo bintu vyose wakoresheje umunyamahanga bizi hakukoresha umwene gihugu uzi ko atavyashoboye aguta mukaga. Kira none abarundi ni benshi babizi bari ngaha mu gihugu usanga bari mu migwi itandukanye canke batari mu migambwe itandukanye, banka gukoreshwa ngo nuko batari mu mugambwe naka canke naka. Ngico ikiriko kirica imigenderanire irashobora kuba myiza ku majambo, mugabo twategeza kuyivyaza umusaruro mugani wababivuga. Mu kubikora rero dutegeza kugira abakozi bubwira bamenye bati mbega Bank Mondiale, mbega FMI, mbega BAD, mbega igihugu kinaka cagira gifashanye n'u Burundi catwemereye iki, hasabwe iki, twokora iki kugira ngo ico kintu gidushikire n'ingoga. Iyo rero umuntu akiri mu rugero rwo kuba umusavyi amenya yuko uza kumuha ni wamutegura akamubwirisha kenewe. Umuntu akubwiye ati ejo mu gitondo saa 12 uzoshiki wanje nzoguha umufuko w'amakara uzanye imburuweti yo canke ujanye umutwe wo kubikorera, ukagera saa 2 ukiryamye ugacuza kumubwira ngo imburuweti nayibuze, ubushaka yuko acaguhaye amakara. Ibihugu bitegeza kumenya ico biriko birarondera. Ibihugu kenshi bishobora gufashanya n'ibihugu bindi beba bikeneye ubwo bubangutsi kumenya ico urondera, gukora bukwi amanama gasaki no mwijoro abantu bagakora ukamenya uti ndiko nondera iki, ndiko nshaka iki. Bajya abantu bagikora baraciye ubwenge babikora muri ubu buryo bunubu. Nivyo rero bibuza gushika kuco twifuza. Nayo kuvuga ngo abarongozi bacu bagiye ha canke bagiye hari abakiriwe neza bizokwamaho, mugabo kimwe cyo bitwa kubivyaza umusaruro tukibure. Naho bihagaze aho nyene tukiri ngaho. Uno munsi hari ibihugu usanga bifitana imigenderanire myiza n'u Burundi, mugu ugasanga abarundi bari muri ico gihugu baguma bahohoterwa. Mbega ivyo navyo vyo babiva kuki yuko niyo bahohotewe usanga umenga nta cabaye kabakamitswe n'ingoma? Hari ikintu muri FPI tuvuga biti ijunja ry'igihugu. Ijunja ry'igihugu riva ku barongozi bacu, ingene bavuga, ingene bifata, n'ingene bashira mu gaciro imigenderanire bahanye n'ibihugu. Bisigura ko inyungu z'igihugu uko muba mu bitahura, izo nyungu ziboneka kuko ngene mushira mu gaciro ibintu muhana n'ivyo mushaka gushikanako. Bisigura ko jewe ndi umurongozi w'igihugu nzi yuko nk'umurundi ari muri Zambia ashobora gukomereka, ashobora kubabara, nuko umukuru w'ico gihugu, abarongozi b'ico gihugu muri leta yaho ndabibabwira igihe cyose. Mpora mbona ngaha anya abantu ngo bo muri diaspora baza mu Burundi. Sinzi yuko kuba muri diaspora bivuga yuko ari umurundi gusa atari impunzi. Mugabo burya abarundi bari impunzi baguma ari abarundi. Ibintu bitandukanye bibatuma baba baragiye mu mahanga birafise ico bivuga. Rero igihugu ciyubaha, igihugu gifise ijunja kiraharanira abantu babo iyo bari hose. Bigaruka rero mu makete ivyo bihugu bihanahana imigenderanire bikavugwa, bajya bava muri ivyo bihugu bakandikira ibihugu vyabo bakabisigura. Mbanumva rero yuko abarundi bategerezwa kumenya ibiri bahari. Ndumva ngo umurundi yapfire muri Afrique du Sud yabuze ikimufasha canke na hirya no hino. Ivyo biva ku ngene abarongozi b'igihugu batahura umuntu wabo ari hanze n'agaciro bamuha. Hariho ibihugu bifise muri iryo junja cane, umuntu niyagize ikibazo na gitoyi usanga
abambasaderi babo bakorotse baje kubaza ivyo ari vyo na hacu kumenya agaciro duha umwana w'umurundi iyo yagiye mu mahanga kuko tuba twibuka ko ahari n'ivyo ari karakora usanga agafaranga ronsa karungika mu gihugu ciwe kakagira akamaro n'abarongozi rero bategerezwa guhijunja ijambo ryabo bakagira nico barishikanyeko. Imbere yuko dusozera kandi kabazo kamwe turakunze kubona abanyamahanga nk'iyo baje ngaha dukunze kubibona la fois passée vyarabayeho muri Kenya batwereka ku mafoto aho usanga nk'umunyamahanga ari mu gihugu nko ngaha ngo dufate nko mu Biriga ari mu Burundi ugasanga uri umukozi wari kagufata nabi kandi uri mu gihugu iwanyu mugo ugasanga n'indongozi z'ico gihugu ntihagira ico zibivugako mbega ivyo navyo biva ku intunganyo y'ibihugu vyacu hari igihe igora mu bintu mpunze kumva no mu gihugu bavuga ngo biturire iyo abanyamahanga baje mu gihugu kinaka bagasanga abantu baho biroroshe kubaha igiturire gusumba ingene baharanira imico yabo abanyamahanga barabihonyanga nyene kuko ntacyo biba bibabwiye ni ukuvuga yuko iyo umunyamahanga aje akagirira nabi umurundi hama kamusanga bimworoheye mu gipolisi canke mu nzego zinaka gutanga igiturire yahaciye hose ntibimubuza kubihonyanga kuko imico yiwe ntibisa na gwanyu. Ivyo rero sinovuga ngo ni kibazo gusa c'uburongozi n'ibindi gifatanye na vyose n'ingene natwe abarundi tuba tuvyumva. Ni henshi ubona no mu masoko canke ahandi uri umurundi abantu bakwishura aho gushinyaguriza mugabo babonye umunyamahanga na cane cane umuntu w'urukoba gwera ukamengo we baramwubashe ukabona umengo niyo imiduga irenganye umunyamahanga umengo ntibashaka kumubaza vyangombwa ahubwo bibaza umurundi. Ivyo rero bivana n'ingene twubaka ico no kwita mu kirundi ukwiyemera ivyishimo dufise la fierté kugira ngo dutahure yuko duha agaciro umwana w'umurundi gusumba uwundi. Mu bisanzwe ntitwobatandukanya iyo abantu bafise ubuntu umuntu wese agumara umuntu ntitwobatandukanya ngo tufate n'aba banyamahanga ni vyiza kubafata neza mugabe iyo bigeze mu mategeko mu bintu bashobora gukora umunyamahanga yakoze ikosa ategerezwa kurihanirwa. Hama abantu bakumva yuko ivyo vy'ibiturire bagira ivyo bashaka umuntu w'umunyamahanga ashobora kugira na Murundi bamuhamagara mu butungane ugasanga tanzi biturire babigira kuko babona iwacu bikunda iwabo usanga batabikora mugabo bageze iwacu bakamenya ko dutanga ibiturire ko umuntu ashobora kwica umuntu kumukomeretsa ntihagire ico bamugira nabo ni babaho nka twebwe. Aho nyene mbega hoho urabona hajya batondera bisi ku murongo uno munsi nyimba ari nk'umukongore aje baramwemerera agatonda ku murongo nk'abandi muga haciye ku muzungu ubwo nyene we ntibarindira ngo aje inyuma ku murongo bamubwiye ati reka uwabanze yinjira abandi murasikara muri ngaho utwo twose burya ntitwobara utu insolite two kutiyemera tw'ubwacu tukumva yuko umenga umunyamahanga ni kibirenge birashoboka mu rwego rumwe ndabifata yuko atari ukwiyemera ni ugusanga umengo turacafise akantu katubuza kumva ko turi abantu umengo umuzungu tumushira heza gusumba ubundi amategeko yategeza kuba mwe ku bantu mugabo akonshobora kwipfuza jewe nigihe mu gihugu umunyamahanga bimwe na rimwe mu ngorane turimwo dushobora kumufata neza gusumba twebwe ako iyo bakashoboka ku banyamahanga bose twebwe kuba ku mirongo siko twamyeho ijya mirongo tuja ko kubera twabuze ibitoro ntiduhesha agaciro nta na hamwe biryoshe turiko turatonda imirongo kubera amabus. Igihe rero umunyamahanga yohaca akabona ko turi mu ngorane mugabo yasubira iwabo haba muri Kongo haba muri Tanzania haba mu karere canke kure akavuga ati abarundi n'abantu biteka ati mu gihe bari mu ngorane uri umunyamahanga bagufata neza nibaza kwako ko tugirira ishema ko duha agaciro gusumba mugabo ntitwategerezwa kubaho twumva ko iyo mirongo izokwamaho ivyo twategerezwa kuba mu gihugu umuntu ejo azokwiyunguruza atangorane nimwe umunyamahanga n'umurundi tugafata imiduga tujiyo dushaka atakibazo tourisme igatera imbere none abanyamahanga boryoherwa guti wacu baza bakabura n'ingene biyunguruza bakanyagirirwa ku mirongo ntibagendera igihugu cacu mu gihe baba bakigendeye bakizanyemo amahera y'agaciro. Nibaza rero ko dukwiye gutahura icivyo bintu biba biriko biravuga nico turondera cyane gose dusare n'abariko barasozera ikiyago cacu turashaka tubwira ibintu bitanu uburundi bwokorera ko kugira ngo butere imbere vyoroshe. Ubwa mbere nimba warakurikiye programme nyane nashize imbere nk'uwigenga mu 2020 twari dufise ivyo bita inkingi zitanu z'ivyo tugomba gukorerako. Icambere cari uburongozi ingene twebwe tubutahura
haba harimo ingendo zishika zitanu, no kuvuga ingene uburusho bw'ineza umurongozi ategerezwa guheba. Nk'igihe nariko ndavuga nti ejo hirya y'ejo umuntu azoza kurongora igihugu avuye muri FPI canke jewe igihe nari uwigenga mvuga nti sinumva ingene noshira imbere kuja kwivuza mu mahanga mu gihugu canje abandi badashaka kubikora. Sinumva igituma abana banje no hava ndabatwara kwiga mu mashuri y'igitangaza abandi bana b'igihugu atariko barakora ivyo bintu. Bavuga nti sinumva ingene jewe ibintu byinshi by'uburusho baronka ivyo byose mvuga nti ivyo no kubihagarika. Kwerekana amahera abarongozi bahembwa n'uburusho baronka nk'ibintu byose byo bituma freedom mission n'ibindi byose ukavyerekana abantu bakabona ko biva mu mahera yabo ntubinyegeze. Ivyo bintu n'ibindi byose bikurikirana ibikurikira nk'izindi ngazi zavyo ingene ubutungane bukora aho abarongozi b'igihugu umukuru w'igihugu adakwiye na gatoya gusanga ariwe agenga ubutungane umengo byose niwe bapfungisha bashaka bakarikuru bashaka bimwe bita mu kirundi ngo no kwica ngo canke nkagukiza. Ivyo bintu bikahagarara. Ingene ibinyamakuru bitegeza gukora aho ndi muri mu ntumbero ya mbere ingene ibinyamakuru kugira ibinyamakuru vyitwa yuko bishikiriza amakuru abategetsi abarongozi bategerezwa gushikiriza amakuru yose basigura ibintu byose biriko biraba uko bimeze byose. Ivyo byose bikabiriho ingene ivy'imigenderanire bishigwaho ingene abarundi bo bahanze ingene bategeza gufatwa. Iyo yari inkingi ya mbere nico bita uburongozi. Hamwe mu Burundi agera hanabwa ati ndishimiye uburongozi ndabona yuko atavyo bariko baratwara birengeye ivyo jewe ndonka. Amahera akoreshwa mu vy'uburongozi akagabanuka cane gose. Abarongozi ntibasubire kudandaza ntibasubire kuba imbere y'ibindi byose. Ikigira kabiri ni bijana ni nkingira kabiri ni ivyerekeye imibano ingene amahera akoreshwa mu mashuri mu vy'ibitaro kugira ngo amadeni yose bitaro bifiteye ingene abantu bose bategeza kuronka ico bukita assurance maladie. Ivyo bintu byose bigashingirwa ko ni kintu gikomeye kiraba ibintu byose vy'imibano ingene abantu baronka ama retraite abantu bakoreye iki gihugu imbere bakukurutse uno musi bariko barasaza ingene tubafata ingene babijanye. Ivyo bintu navyo ntibishoboka. Inkingi ya gatatu idakunze ni ingene tujana amahera mu bintu vy'umwimbo. Ingazi ya mbere yavyo ingene amahera ya leta akoreshwa muri ministère des finances. Kigira kabiri ingene amahera ajanwa mu burimyi n'ubworozi muri ministère de l'agriculture bakatuma haba amaferme ntidusubire kubwira abantu ngo bari ko barari muko babonye hose aho bagira. Kigira gatatu ingene amahera tuyakoresha mu birabo budandaji no gutwara ibintu n'abantu. Ivyo ni ibintu bizana amahera menshi cyane usanga tutemvesisamo. Ikigira kane ciyo ngazi y'ubutunzi ingene dushiraho ibintu inyubako za leta amabarabara amazu ibintu bituma igihugu kiratigwa cyane. Ubwubako rugira kane ni gwo ruzana infrastructure n'ibindi byose nkuvuna impejeje. Ikigira ubwa nyuma inkingi ya nyuma ni ingene twumva kazoza k'igihugu abakiri bato ingene tubatahura ingene amashira hamwe y'abakiri bato ashingirwako kugira ngo ico binita la succession niko nacise mu Gifaransa bitahurwa ingene atabantu bavuga ngo tuzotwara ngo gushika yeza garutse ni bande bazokurikira bazobigenza gute ingene bavyumva ingene imigwi kugira ngo amasendika abe libre mu bakozi ba leta ashobore kurevandika bikwiye ingene abajene ibintu byose bateza kubironka kugira ngo imigwi y'imigambwe iveho hazama association libre. Ivyo bintu byose ingene biteza gukora ni inkingi zari zitanu nari nshingiye ko gushika n'ubu ndavye mu 2020 nazivuga ubuhoho mbona ko vyunyutse mu vy'uburongozi ibintu byarunyutse mu vy'imibano byarunyutse mu vy'ubutunzi birunyuka gose. Ivyo rero mba ndiko nasigura nti nico gituma nsubira kwibutsa nti icatumye duhaguruka ngo tuvuge izo nkingi n'ubu cariyongereye gusumba ngizi nkingi zikiza igihugu. Ivyo si ku Burundi gusa ibihugu byose nuko bishira imbere inyifato y'abarongozi ugutunganya ivy'imibano ugutunganya ivy'ubutunzi ukubaka igihugu n'ingene mutegura abana banyu kubandanya ivyo bintu hatiriwe haravugwa ngo umwana wa naka n'umwana wa naka n'umwana wa naka. Francis Rohero turagushimira ukuntu iyo tugukene mu biganiro byacu wamutwitaba ni nayo mpamvu rero dushaka utugire n'akajambo tuvuge kagasunika rugi kuko nibaza ko no hanyuma tugukeneye uzotwitaba. Nzotegerezwa kwamanza kuko hari ico ngira ngo maze kuvuga nsubiramwo kuza mu biganiro nk'ibi ni jewe bigirira akamaro no kuvuga
mumpaye ijambo muba munteje imbere muba mumpaye n'akaryo ko kwigisha benshi twebwe hajya ku mabiro yacu isari ishobora kujamo abantu bashika 50 batubahamagaye tukabaganirira 50 mugabo we ikiganiro cawe gituma mu kanya gato nshikira abantu 10,000-20,000 rero ntegerezwa kuza n'umuhamagaro twihaye kwigisha abarundi kubandanya tuganira kugira ngo ugutahura politike bibe mu maraso yabo bareke kwibaza ngo hari naka ngo azoza kubateza imbere ngo kubera ngo yabivuze uko uruhererekane rw'uburongozi bwiza bube mu mico y'abarundi gusumba kwibaza ngo tuzokizwa n'umugambwe naka canke naka ngo ko yatutse naka canke yatutse naka ngico rero umbuye nga kajambo kanyuma ntakonzo kwigira mfise kuko nzo kwamangaruka mugabo jewe nsubire kwipfuriza umwana w'umurundi gutahura igituma tuvuga politike ni kubera aratanga amakori yipfuza ivyiza yibaza ngo hari abandi bazobikora nanje nshaka kwakura ari we yumva ati ivyo badakoze nanje je no bikora kandi kuva bakiri bato politike y'u Burundi ivuga yuko dufise imyaka 18 turekuriwe gutora umuntu rero ari kuriyo gutora aba yamaze gufata responsabilité ko ari we atuma ivy'igihugu bigenda uko ashaka aba baturongoye wewe nimba ufise imyaka 18 urafise uruhara ingene bagiyeho umenye yuko nibavyonona urimo mu bavyononye twese rero turiko turavyonona canke turiko turabigira neza twumve ko ari uruhara rwacu tubigiremwo tubishiremo inguvu ico twifuza ko kiba ciza kibe ciza ejo na hirya ejo murakoze cyane namwibwe twongera dushimira n'abantu bariko bakurikirana kino kiyago cacu tunabashimira ku kuntu badahengeshanya kudufata mu mugongo aho ivyiyumviro bari kuravuga kameme n'intangarugero na cyane ko benshi baguma bakudusaba bavuga turazotubariza iki niki natwe turumva yuko ico tugusavye ugitanga ku muco nkuko abarundi n'abanyamahanga baba bakeneye kuvyumva kandi bikagenda neza hama rero tunagushimira kandi urakoze cyane binakenewe urazogira amadebari nk'umuntu abaza ikibazo tuzana nko mu kibazo nk'uko twishure batibaza yuko ari ibibazo twishura kubera twabiteguye tubyishure live nivyo tugomba kuzotumenya kugira ngo tuze turabatumira muri nk'abanyepolitike nka batatu kugira ngo tugire ibintu live n'abantu bashobora kubahamagara ari nka studio nyene iri bien préparé niba bigukundira je nzokwitaba ni kenshi bamaze gutegura ibiganiro live n'abandi banyapolitike rimwe na rimwe bakavyanka babikunda murakoze twongera dushimira abariko baradukurikirana kuri Burundi Progress Media hama tunizera yuko abafise ibintu bamenyekanisha baguma batubwiye kugira ngo tubafate mu mugongo stay tuned